Akaririmbo ka Kidumu washanze umuhoza karabereye kwera abantu niyo mpamvu bagakunda reka kunoje kuraba amazi zo kukarorera ndiko ndanwa amazi mbona mengi ibintu biragoye hodi bonga ahantu menga nta bantu bahari kwe ahantu nta bantu bahari barakize kabisa nariburiye akazi batamasimu n'umunsi norara ndose agacupa kweri reka ibi vya Kidumu ntavyo reka ndayitore iyi simu reka ndayitore kwanza jewe Chuck Norris nakubisa abagabo 3-4 niyaza na wenyene turumvirizanya barabona Chuck Norris aduga umusozi reka ndabereke niyaza ndamugira uku ndamukubita ca leta cenda mufata cenda muniga manje kwanza nkore pompaje tuze guhura arafite nata na Chuck Norris aduga umusozi eka mama tabuza amazi baba mbenda makano gasoda ndose isimu yanjye twawe nande kandi hari umuntu yaje ngaha mwumvise ya dodo cyane ni bya bisiga uwo nyifise isimu yanjye ni hodi bo ngaha karibu muraho muri impore turi impore gute isimu narisize ngaha ndiko ndumviriza karibu ibisuma byaragwiriye mwisi yo bari umubanyi kwera ikwiye n'ivyumvikana ibi bintu ugasanga n'abana bawe bayitoye bakunda gukina amagemu ibi bintu jewe ibi bintu biri reka genda yihamagare yewe ndayumviye ikikongwe kweli wihangane kandi ibi bintu aba basuma tuzobafata turabaturira yewe reka nterefone turabaturira kweli urabona abasuma bamabize hirya no hino hajewe sirikare jewe Chuck Norris ndamubonye uwo muntu turafatana telefone aho byabereye turafatana hagira uwo ndayisangamo nza kumufata nk'uku cenda muduza cenda mukubita hasi umvise hari umuntu ampamagaye wabisuma ngezwa no kwiba